Iyi nayo niyo bita Free Night. Murabona hariko abantu babiri, nukuvuga n'umupapa n'umumama. Aha ayifasha cyane n'umuti w'abagabo bafasha kubongereza ingufu mu mibonano. Iki naco nico bita igisuru, kirimo amavitamine menshi atera umubiri wawe guhora ufise amaraso meza asukuye, kikongereza n'amaraso. Iri naryo ni bumba rya vere, bumba ry'icatsi. Iri rirafasha cyane cyane, ririmo ibintu by'amakarisiyumu, abantu bagwaye umugongo barahomako ibintu nk'ibyo. Iyi nayo ni n'utubabi tw'imikaratusi, turafasha ku bantu bagwaye amasima. Inze kugenda kwa muganga, reka nanjye ndabifashisha abandi bizogenda bibavura, nabo nabazoba badafise amahera basiya kuja kwa muganga. Umurangira ati fatiki nambo wabuze amaraso fata ji yibi. Icyongeweko turagira n'amaji y'amabeterave, imitobe y'ibitoke, imitobe y'ivyamwa y'imboga, bigenda bigufasha mu buzima bwawe. None kuri wewe watubwiye yuko waragwaye uravyikorako kandi uramererwa neza. Fidela, urashobora kutubwira niki wohanura abantu badashobora kwiyumvira yuko imiti kama ari ingirakamaro, bafise ukundi kwizera, babona kumenga ni ivy'abapfumu? Dufatiye kuri wewe watubwiye yuko wayikoresheje ikagufasha, niki wohanura abantu biyumvira ivyo bintu vy'uko iyo miti kama ari mibi? Icyo nobahanura nuko nobabwira yuko burya ubundi Imana ikibirema yari yabonye ko ari byiza. Burya ikintu cyose kizaguhumanywa n'umuntu wenyine ubwiwe. Rero ikintu kiza kuba kibi iyo namba bari umupfumu cyangwa umuti agitongereye ko amajambo cyangwa akacatura kw'ibindi bintu. Rero ubundi bavuze ngo byo bari by'igipfumu n'imboga tugirengarenga nazo n'ivyimeza n'ivyatsi kandi harimo n'umuti. Rero iyo myumvire nobahanura bayireka, kuko nanje iyo nza kuguma muri ibyo sinari gukira, wari gushobora no gupfa. Nari gushobora no gupfa, kandi nanje si kuvuga ngo ndi umupagani, nanje ndi umukirisu ndemera Imana. Gusa iby'igipfumu nibyo bibi. Mugiye imiti natirere nk'ubu uye urashobora kuvuza nk'umuti kama ugufasha kuvura nk'umuti. Urumva utarenze kugenda kwa muganga, urashobora cyangwa ku mupfumu wewe nyene ukawifatira naho uwo uzaho uteye, ukagenda utaha ugateka ukanywa wa mutwe wawe ugahera. Rero ibyo vyiyumviro bibavemwo, babone kure. Ubundi ikintu kiza kuba kibi iyo umuntu akigize kibi wenyene. Ko twabonye ari byinshi biri ngaha, imiti canke ingaburo z'ubwoko bwinshi, mbega ibiri ngaha byose urazi ingene bikora n'ico bivura n'ico bifasha? Yego. Hano rero turabona ku ruhande rwacu hariho imiti myinshi, hariho ingaburo nyinshi. Sinovuga ngo ni imiti kuko ni ingaburo, kuko n'ibintu ushobora guteka, n'ibintu ushobora gushira mu mazi ashushe ukanywa, n'ibintu ushobora kurya. Novuga ko ari ingaburo. Murashobora kutubwira rero kuko tubibona ngaha, mukadusobanurira nimba bishoboka kimwe kimwe ico ikora. Uyu muti uyu nagakenkina nk'uko mukabona kavamwo imiti ivura malaria yitwa makinine. Rero iyo wumvise malaria cyangwa n'ibimenyetso byayo, urashobora gufata kano akagafu ukagakoresha, ukagashira mu mazi abize, hama ukarindira iminota 10, inyuma uhejeje ukayungurura ukanywa. Malaria akakose nta nubwo worinda kukamara, biraguvura cyane gusumba ry'amakinine, kuko yoyo haba hacanzemo n'ayandi maproduit chimique. Birakuvura, ariko hari ikindi kintu bisiga bifise. Tugiye kuri ubu n'umuti ukomeye cyane bita kanere, nawo urafasha cyane cyane mu bantu barwaye umutima.
mutima gusa ntuwufata wonyene hari uwundi muti tugenda tugucangira urashobora kuwucanga n'igisura murashobora kubitwereka nimba irimo iyo mwocanga ngaha ntaco urahari uwo dushobora gucanga turagucangira nk'ubwoko bubiri uca ufatana n'uyu mutuyu hama ukagenda ufata mu gitondo ku mugoroba umutima wawe ugasubira ukamera neza ugatera ku rugero rwiza hama tugiye kuri akanako bita mwadokazi cyane cyane nka barya abantu bafise ingorane zo mu mutwe nka barya baba bajanye kwa rujanti barashobora gufata tukagira tukabafasha tugatuma servo yabo isubira ikagarukana ubwenge kandi bikamusubiza n'ingufu iyo ari umuntu aguma umenga ntatuva kwisi tugiye kuri ubu naho aka nako bita noa damande nako karafasha cyane cyane nko ku bantu b'abadamu karimwo ibintu by'ibyunyunyu byinshi amakarisiyumu amaki amapotasiyomu hariho utundi tuntu bagenda bagafatana tukabafasha kugira bagire nk'amazi tugiye kuri aka nako bita fenigreke aha cyane cyane karafasha cyane mu gukuramo ibintu by'ibicafu mu mubiri harimo n'amavitamine menshi n'abantu baba bashaka kubyibuha baganangana nk'uko k'iwanjye ariko bashaka kongereza barashobora gufata akakaraba babyibushe aka nako nutwo bita grene de chia dukora nka sezame ariko two turasumbya sezame cyane abantu baba babura itiro badasinzira karabafasha abantu baba bashaka kugabanura ibiro hari urugero ugenda ufata kugira ngo ibyo biro byawe bigabanuke tugiye kuri aka nako ubu ni umuti w'umugongo n'amapfigo arakura n'imicafu mu kantu k'agasaho kabika imicafu tugiye kuri ubu naho uya n'agafu kava mu tubuto tw'amasederi urabona amasederi ruguru aka rero n'agafu kawo karafasha cyane mu bintu by'amara ibintu bya infection urinere y'indani igiye yamaze gushika indani hama tugiye kuri ubu mucayicayi nawo uya ni mwiza cyane abantu bose basanzwe bawukoresha niyo gatetse mu cyayi karamota kandi karafise ibyo kavura karashobora kugufasha iyo wumva utonekara mu nda harimo n'amavitamine menshi atuma uruhu rwawe ruguma rusa neza uyu nawe ni umuti wa amibe ufasha cyane cyane ku bintu by'amamibe y'ubwoko bwose urakaze cyane iyi nayo ni tebere murazi nayo neko irakomeye cyane mu bintu by'amakanseri ashobora gutera umutima ibintu by'ibinure bibi aragabanya n'ibintu by'isukari nyinshi mu mubiri tugiye kuri ubu naho n'uwo bita kokoa indani hariyo agafu aya gafasha cyane cyane abantu bafite ikibazo cya constipation abantu bagumbiza cyane ugasanga harahera n'indwi atagiye kuri toilette ushiramo karagufasha ushira mu cyayi cyangwa mu mata ashushe ukanywa ubu nawe n'umubirizi abantu bavukiye ruguru cyane barabuzi ni Bujumbura turawuzi ibintu by'inzoka zo mu nda amibe zikiri ntonto n'ibinure nyene corona ucubibona hama tugiye kuri ubu nawe unuwa diyabete n'igitigu cyane cyane uyifasha cyane abantu barwaye diyabete cyane be n'igitigu n'amahepatite n'ama-infection n'imisonga ubundi iyi miti natirere ntigenda igufasha ku kintu kimwe uyu muti nawo uyu niwo bita ibiskis ufasha ku bantu babuze amaraso bongereza amaraso hama iyi tournesol graine nayo ifasha kuzibura imitsi n'ibintu by'amavitamine menshi mu mubiri irakongerereza uwo nawo niwo bita umuremera urafasha cyane cyane guhora umubiri wawe ufise itoto urafasha n'abantu b'abapapa kugira bagire ingufu mu mibonano
hama akanako nagapomade natirere nyene karafasha ku bantu baba bagwaye imitsi ibintu vy'ivyimba urasiga. Iyi nayo iyi nayo Artemisia ni umuti wa malaria ugenda ufatana n'urya ayo kenkina. Iyi nayo ni noyo d'avoka, ni ikibuto c'ivoka kirafasha ku bantu babuze amaraso n'inzoka zo mu nda n'amamibe. Iyi nayo niyo bita dime, cyane cyane irafasha ku bantu bafise ibisebe byo mu kanwa mu mihogo, igenda igufasha iyo unyoye akabica bihera. Iyi nayo niyo bita romare, iyi ifasha cyane cyane abantu bahora bafise umunaniro badasinzira bameneka umutwe nivyo. Hama iyi nayo niyo bita Lovely Night, murabona hariko abantu babiri no kuvuga n'umupapa n'umumama. Aha ayifasha cyane n'umuti w'abagabo bafasha kubongereza ingufu mu mibonano. Hama iki naco nico bita igisuru, kirimo amavitamine menshi atera umubiri wawe guhora ufise amaraso meza asukuye, kikongereza n'amaraso. Hama iri naryo ni bumba rya vere, bumba ry'icatsi. Iri rirafasha cyane cyane, ririmo ibintu vy'amakarisiyumu, abantu bagwaye umugongo barahomako ibintu nk'ivyo. Hama iyi nayo ni n'utubabi tw'imikaratusi, turafasha ku bantu bagwaye amasima. Hama ubu naho n'udukuru jirofe benshi batuzi kudushira mu uturungo tw'icayi. Turavura amenyo, turakomeza amagufa, umushatsi urusa neza. Iyi nayo niyo bita sifre, ni utubabi n'agafu k'utubabi tw'isederi. Ubwo nabwo ni ubuki burafasha cyane cyane ku bintu byo mu bwonko, burimo amavitamine ya B afasha ku bwonko. Hama kiriya naco ni icayi kirimwo ibintu vy'ibiterwa vy'imiti 200. Ico oye ugifashe uba wivuye ibintu vyinshi cyane, ni keza kugateka no mu muryango mukazamura kanwa. Hama uwo nawo n'umunyu, umunyu nawo natirere ufasha abantu baba bafise amaribori, abantu baba bagwaye imitsi, abantu bafise ibintu vy'ibiherehere vy'ibitashe vyavyimbye barawoga. Hama ziriya nazo graine de papayi, ni imbuto z'ipapayi, zirafasha cyane cyane ku bintu vy'amamibe, inzoka zo mu nda, ibintu bijanye n'ivyo. Uriya nawo n'umunyu natirere ufasha mu gukura umunyu wa gikurukuri, ukura ibintu by'ibicafu mu mfungurwa, mu mazi ugira umwe utayatetse ucushiramwo. Rero nivyo bigufasha kugira ngo uhore ugira amagara mazima, utavuze ngo ni ivy'igipfumu ni ivy'iki. Mushaka turabaha nako muzogenda muteka kayi kabafashe, uzoza uragahana abana n'abandi. Murakoze cyane bakunzi ba Wise Woman TV, murumva yuko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikomeye rwose kuri ino ngaburo batweretse kuri uno mwanya. Hanyuma reka turangize kino kiganiro cyacu tubashimira ingene mwabanye natwe, ingene mwagumanye natwe umwanya wose. Ariko imbere ko turangiza, reka aduha akanimero ka telefone n'aka adresse kiwe. Mugume nga ka adresse yakavuze ko yavuze yuko uri mu Kamenge ku ishengero ry'abagenzi, niho ariko arakorera. Ariko reka tubona akanimero kiwe ka telefone kugira ngo zo tumurondere tutezanye imbere bakenyezi. Inimero yanje ya telefone ni 72 174 367. Ukeneye umuganga mukuru agufasha, aba hariho umuganga mukuru yakira abagwayi baje kwivuza. Inimero yiwe urashobora kumurondera no kuri WhatsApp. Inimero yiwe y'uwo muganga ushobora kumuronderako ni 61 Murakoze, Imana irabakunda, muhore mugira amagara mazima. Bakunzi ba Wise Woman TV, murabona ko ari ibintu biryoshe. Hanyuma turabashimiye kubona mwabanye natwe. Murabona yuko twahonjeje kuri mbega igitumbura c'ingano, igitumbura c'ingano naturere, kandi tukaba twahonjeje n'amata y'isoya. Araryoshe cyane, ntimuze mureke kuza
kubaza hano hantu kugira ngo mushobore kunywa kuri ano mata. Hano turabashimiye kubona mwadukurikiranye. Jewe Irakoze Liliane mwari kumwe, naho ubutaha reka dusezere abakunzi bacu. Bye.